Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira kuri channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana bene data bakunzi b'ikiganiro Saveur Divine, umunezero ukomeye kuri jewe kongera kubana namwe kuri uyu munsi kugira ngo dusangire ijambo Imana yaduhitiyemo kugira ngo ritubere ifunguro y'imitima yacu muri ino ndwi canke muri kino cumweru. Muri kumwe na Kaneza Benigne ku kiganiro Saveur Divine. Ndabipfurije Noel nziza kuri twese. Umwami Yesu yatuvukiye akomeze kutubera umurongozi mwiza kandi akomeze kutubera urumuri rutumurikira mu nzira turimo ija mu bwami bwayo. Nk'uko abamaze iminsi bakurikirana kino kiganiro, turi ku ijambo ry'Imana ritwibutsa icazanye Yesu mw'isi. N'amajambo dusanga mu gitabo c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 4. Ndasoma mpereye ku murongo wa 14. Aravuga ngo maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa mpwemu, inkuru yiwe ikwira mu gihugu cose kihakikije, yigishiriza mu masinagogi yabo, bose baramushima. Aja i Nazareti iyo yakuriye, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi, nk'uko yamenyereye ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura abona ahantu handitswe ngo mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu, aricara, abantu bose mw'isinagogi bamuhanga amaso. N'aya majambo turiko turaganirako muri kino cumweru canke muri ino ndwi. Aya majambo n'amajambo vy'ukuri iyo muri kino gihe turiko turibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu yavukiye kudukiza ivyaha, Yesu yavukiye kuturuhura imitima, Yesu yavukiye kuduhuza n'Imana. Muri ino si turimwo duhura n'ibintu vyinshi vyiza n'ibibi. Ijambo ngiye gushimikirako ni ijambo rivuga ngo Yesu yaje gukiza imitima ishwanyutse canke imitima imenaguritse. Ivyo duhura navyo vyinshi nibitubabaza, bitubabaza imitima. Umuntu ahura na vyinshi mu buzima, kandi muri ivyo vyinshi imitima yacu irababara, imitima yacu iramenagurika. Ibihe ducamwo bikurakuranwa, vyinshi bibabaza imitima yacu, vyinshi bituma imitima yacu isa n'iyimenaguritse. Amajambo menshi twumva, amenshi nayatubabariza imitima, nayatuma imitima yacu ikomereka. Abantu duhura nabo canke abo tubana nabo
babishaka canke batabishaka, hari igihe nabo nyene batuma imitima yacu ikomereka. Ariko ihumure rirahari niri, Yesu yavukiye kudukiza imitima. Uko bisa kose, ivyo turimwo vyose, ivyo duhura navyo vyose, hashimwe Imana yaduhaye Yesu kugira ngo aturuhurire iyi mitima kandi adukirize iyi mitima imenagurika kubw'ivyo duhura navyo muri ino si. Hariho ivyo duhura navyo ata muntu n'umwe ashobora kubidukiza. Iyo umutima ukomeretse, nta muganga ashobora gukiza umutima ukomeretse. Nta muvyeyi, abavyeyi baba badukunda, abana twavyaye baba badukunda, abavukanyi dufise baba badukunda, inshuti ziba zidukunda, hari abagenzi baba badukunda, ariko ntibashobora kugera aho umutima ukomeretse kugira bashobore kuwuvura. Ntibashobora gushikaho umutima wamenekeye ngo bashobore kuwuvura. Ariko Yesu wenyene twahawe, Yesu wenyene yatuvukiye, niwe musa wenyene abasha gushika kure ku ndiba y'umutima, aho umutima wamenaguritse agashobora kuwunga, agashobora kuwukiza. Umutima wari ubabaye ukanezerwa, umutima n'abantu bari hanze baraba bakabona ko udakwiriye kunezerwa, ariko iyo Yesu yahageze umuntu akanezerwa, kuko umutima wari ubabaye Yesu yawuhaye kunezerwa. Yesu yazanywe no gutuma ibitwubikirije ku mutima wacu bituma umuntu yama agenda umenga arijiriwe, yama agenda umenga aragandaye. Yesu yaje kugira ngo ivyo vyose bikugweho, imitima yacu ihora ikeye, imitima yacu ihora inezerewe, imitima yacu ihora iririmba. Nta kintu cotuma umunyamibabaro aririmba canke anezerwa, ariko Yesu wenyene atuma ubusa no kumenga yari guheranwa n'umubabaro, yari guheranwa n'agahinda, yari guheranwa n'ibihe canke n'amateka. Yesu atuma uwo anezerwa, atuma uwo aririmba, atuma uwo atwenga, n'abamuravye ntibatahure impamvu ariko aratwenga, ariko ni kubera Yesu aba yaraje akaba mu mutima wiwe, kandi yari mu mutima w'umuntu. Umutima nubwo wokomereka wihuta gukira. Bene data, n'aya majambo turiko turibukanya, umwe wese arazi umutima wiwe uko umeze. Kumbure hariho ivyawukomerekeje, kumbure hariho ivyo umaze n'igihe, kumbure hariho intambara nyinshi wagwanye, kumbure hariho amajambo menshi wumvise, kumbure hariho ibintu vyinshi vyagukurakuranyweko bituma umutima wawe umenagurika, bituma umutima wawe ugenda uvirirana kubwo gukomeretswa n'ivyakubayeko. Ijambo no musi Imana iduhaye, Yesu yaraje kugira ngo imitima ibabaye yishime, kugira ngo imitima irira inezerwe. Hamagara Yesu, bibwire Yesu, niwe wenyene ashoboye kugukiza, niwe wenyene ashoboye kugutabarira uwo mutima. Aho abavyeyi batashoboye kugushikira, aho abana kumbure batashoboye kugushikira, aho abavukanyi batashoboye kugushikira, aho umugabo wawe canke umugore wawe atashoboye gushika, aho inshuti zitashoboye gushika, aho abagenzi batashoboye gushika, kugira ngo bashobore kugutabarira umutima ubabaye, Yesu arabishoboye. Yesu yaravutse kugira ngo imitima imenetse ibabaye igenda ivirirana kubwo kubabazwa n'ivyayibayeko. Yesu yaje kugira ngo iyo mitima inezerwe. Mwene data, nshuti mukunzi w'Imana, egera Yesu, ongera winanate
usubire aho Yesu ari. Umutima wawe ubabaye arashoboye kuwukiza, nubwo woba wibaza ko ata kintu kigishoboye kuwukiza. Yesu yaravutse kandi yavukiye gukiza umutima ubabaye no kuwusomora no kuwusumizamwo inkomezi no kongera kuwuteranya. Yesu Kristo yaravutse kugira ngo abababaye imitima banezerwe. N'aya majambo y'Imana twariko turibukanya. Yesu yaje gukiza imitima yacu, ntukongere kubana umutima ubabaye, ntukongere guhorana agahinda. Yesu yaraje imitima ibabaye inezerwe. Yesu abahezagire. Amen.